zero wacu twigira mu kiyago cy'umunsi ya tuja mu kiyago cacu rubusi tugira mu kiyago cy'umunsi mbega bimeze gute mbiye kumva kungene jewe ndavyumva canke wowe uvyumva canke wowe uri kuri Facebook uburyo uri kuratahura ikiyago cy'umunsi abantu muri kuri Facebook mwamaze kugenda canke kuba mukibona kiyago cacu cy'uno munsi kasa mutwe sabushiremo ingufu kasa mutwe ninde tina kasa mutwe yago cuno munsi haba yiyagije ko ruvuze ko rakasa mutwe none wavyumvise none ba witeze yuko ako kajambo ari wewe oya cyangwa nagatazirano ko mu isite ntabyo tubuze kagute kakasa mutwe oya zangara gatazirano warakasa mutwe birazwe zangara gatazirano ko mu isite oya jewe ako Coba gatazirano kanje gutaho ya tujya mu kiyago cyo kuno munsi rero sorry gato abariko bararungika amanimero yabo ngo tubashe muri groupe hari link twashizemo ndibaza iri ngaha ruguru gatoya muraza kuyibona iyo niyo link muyikike ko mucamwinjira direct nta bindi bintu bagusaba ngo ibi niyo nakaranga muntu bagusaba muze mu muryango wagutse gose cyane cyane birumvikana baze mu muryango wagutse n'ikiyago cy'umunsi kabisa boneka ko abantu bamaze gushika kuri Facebook cyamaze kugenda cigaragara cyangwa kiboneka ariko abantu muri kuri FM ndazi neza mufisa amatsiko ariko kandi nagusabe ugura amayinite twebwiye ibyumviro byacu cyangwa ko tuvyumva biza kuza mwebwe twamaze kumva ngene mu byumva kandi tubajanye sivyo yego n'ikiyago kivuga kiti ni bibi ko umwigeme ashobora agukunda umwana w'umuhungu akamusaba ko ashobora kuba boja mu rukundo ni Angela Smaini Yamukunze kanyandikira ati burya MC Page sinubwo biruko turicara kuri micro ariko burya ari ibindi bintu byononekara tujya je ndagukunda ibiki byononekara mutima nibuze umutima urakoze umutima ati umutima wanje nta mahoro ndo ese ni bibi meze gute byumva gute umukobwa ariwe atera pa ya mbere kugenda kubwira umuhungu cyane akavuga ati ciwe ndaje 67 310 kabisa bitahura gute yo buje sagasuzuguro kibiki na umwigeme akaza ngo Page ngo ujya ngayaraje ndagukunda gasuzuguro kuri Facebook muvyumva gute mukomeze nyene mube kumwe natwe ikiyago kiba gifise kundi kubona yabaze babashire intererano zabo abari kuri Facebook ndetse n'abari ku murongo wa FM nabo nyine turatora intererano zabo allo yaki olala rero muze munyarugatse mutubwire intererano zanyu mbega umukobwa ararekuriwe gutera intambwe ya mbere kugenda kubwira umuhungu ko amukunda ndacagaguye allo PJ Classic allo asante sana ati ndacagaguye nacagaguye kugira ngo ati umwigeme aremerewe kuba cyangwa ni bibi cyangwa byo babikwiye yuko teri intambwe ya mbere MC Page winda kumva yes allo oui meze neza ngo turashima mwa kumenya kuri PJ meze neza kabisa neza no kuri turashima Imana imunda marembe ndi Eric Ibubanza ego Eric Ibubanza intererano yawe Eric ngo kubona umukobwa yoza gusaba urukundo umuhungu ibyo ni ibintu bisanzwe kuko nawe nyine yamukunze ushobora kumwegera akamubwira yuko amukunda ego ikiri ngombwa ngo arindire yuko umuhungu nawe yoza kubimubwira oya nyamba mukunda yomubwira ati genda gukunda akabimusaba nkuko nyine nako bahungu tubikora hakabicobaye ego mafu urakoze cyane MC Page Rosi jewe sinemeranya nako singeza rero ndabatera inkuru uyu mukobwa yamari ari konti reka tubanze twiyumvire ibyo abantu babivuga PJ Classic FM allo abantu muri ko murabipa namwe numuyoya ani ku radio murabe mu telefone
kugira ngo murabizi narabaharuriye desaframbu murabizi amafaranga arimo mwaka allo ko barabipa ariko nacyo ndabona ariko abariko barandika amakomantere yabo ati haha ico kiyago kiratwika kabisa ariko nyene none urukundo rwabaye rwinshi ariko reka tumvirize Antozmini wowe bivuga Antozmini ngasukundi kuntu ariko aravyumva afise ikundi ko revelation asikundi kuntu ngari aravyumva je do ma part ndafise ubundi buryo ndavyumva kandi cyo disi yoco sindije nyene se n'abandi benshi tuvyumva ko reka tubwire ibyo wawe by'abandi tuvyihotse bo impamvu ya mbere na mbere novuga ati jewe sinemeranya nawe ati mbega kuri kino bantemeranya na MC Page canke n'abandi bose bagiye batandukanye turabizi no faut pas ko tuba abasirimu baca niyo dusimbutse cyane tuba dusanga turiko twica vyinshi sivyo ni ukuri ubusirimu bwa cane bwica vyinshi kibazo duherako mbega aho hambere kuri basokuru aho hambere kera kuko nitwigera bavuga ngo utaye akaranga bataye iki abataye akabanga voilà nitwigera twirengagiza ibyaho hambere aho hambere nuko igisirimu canaje uwo basi n'umuhungu agenda akanironderera sinovo yari abavyeyi bagenda bakagusabira umuvye uviriza irene ariko no musi predoti irahari inyuma yuko jewe na wowe dushimanye hariho predoti bivuga ngo n'abavyeyi bagiye kuvugana n'abavyeyi bagenzi babo niyo two ndakubarire hirya gato irene baza gushimana bogenda kuvugana mutashimanye ahubwo bagenzi beza nshuti z'ubusaraba jewe sinemeranya ko ubwira umwana w'umukobwa yimama mure ngaho yinamure marimari no kwa MC Page sibwiye je nagukunze kubera iki sivyo ikintu ca mbere gihari c'est vrai umukobwa arakunda nk'umuhungu sivyo ariko abahungu mwebwe muri abashasseur mwemwe nibwe muri abahinzi babita abahinzi ni muri abajya bahiga sivyo umuhungu niwe ijambo nyimara rivuga ngo akanakara ko mu mara yanje nakagufa ko mu magufa yanje none ako kara kamwe dufate ko ahano hari amagufa gahe mega ni 6 abantu basama abdongunze ko mega ni 3 kadufata aka kamwe ko ngaha sivyo akakara ko mu mara yawe kagufa ko magufa yawe niko kazoza kurondera yo gufa rikwiriye wowe mubiri kwiriye vyo irene reka ndakora ikintu haba harimo mara yaje ndavuga gute viriza nukuri sakara ko mu mara yawe kazoza kurondera ni wowe urondera ni wowe urongora nurongogwa abahungu buza bakabaziraga mukemera pay attention nimwe muzomurongowe muzomurongowe sino umuhungu ni wahitamo umugore ashaka si umugore ahiga umugabo si umugore ahiga umugabo never ni muri umutwe w'urugo rero uzoza kubwira gute kandi nije nakurondeye noneho uzoza kunegeka gute turi mu rugo ni wowe urondera umugore ukeneye ushaka kundondera c'est vrai ko umukobwa yose guhita bati gato wait a moment wowe ukavuga ati uraje kudraga province akaza kudraga engineer wacu ayambwa bw'ivyuma akaza mwe babiri mwebwe muri ko murondera gute kakara kanyu ariko jewe nanje ndafise droit yo guhitamo wowe nkakwanga nkatora Clovis cyangwa ngira Clovis katora wewe niyo yamahitamo yanje fise j'accepte kujana na wewe mugabo si jewe ndakurondera bakobwa beza bakobwa murabe nimujane n'ibishobisho kanu itubabesha nyomazi nshuti bazunwa amazi kuko ndumva arakoresheje energy nyinshi Allo oui umeze neza umeze neza cyane tuvugana nanda twakuye ari he Patrick mu Ruyigi aho mu Ruyigi n'amahoro aho ni sawa interano yawe ndamukiriza mutwaje sindaho nani salama bwana cyane gose amani ku nterano jande ndiko ndashikiriza Uruhigi rwarahindukiye hose n'abakobwa baraza kwese urakoze cyane yakwishimiye aravuga ati ndagukunda cyane gose nuko yuko abahungu bamaze gukena ubu urakoze aramwironderera cyane yego urakoze cyane ngaho Ruyigi birumvikana abahungu sibe ni bake ku paraporo y'abakobwa hari wanditse ati
urumva ruzonabica kurya murekere ama 50% nukuresha ni mureshe umuhungu afise droit yo kwanka kurya n'umukobwa atera akadobo umuhungu mbere ruzobica yari misa Exitema PJ Classic FM 97.3 MHz ubiriza tukiri ngaha nyene hari witwa Bosco ngo bakobwa ngo kwishinga Rosmine ngo yopfa ngo kuko ngo intoki ziwe zambitswe so araba zambitswe ntabwo ari ngizi murazibona neza nikitsi nyenda ntabwo ari bag za engagement no musihana ntazo yambaye voilà abonye ntabwo ari bag za engagement ni ama bag nyene juste gushaza sinon pas du tout ntavuge ngo je ntwo dabahenda oya bakobwa beza ubiza ndabwira MC Patricia ndabwira ikintu kimwe nuko je imbangerera kubasigura mugashaka umbera kasa mutwe kandi akubwira no muzi umuhungu urabizi mu buryo muteyemo MC Patricia njowe reka mvuge kwanza umukobwa amaze kuvuga amajambo menshi Usaba reka amazi n'abaranywa amazi n'abararuhuka parce que nous bariko rakoresha energie nyinshi cyane so rero abakobwa beza dusa imitima nkuko babonga basa imitima shaka kubona umuntu nkamukrashinga nkamukunda sivyo rero sinumva yuko izo feelings zanje ntozigumizamo ngo ni kubera ngo yuko vyanditswe ngo erega ntaho vyanditswe ibuke yuko abantu mu bihimba vya mbere dufise kimwe mu bihimba bito umutima wujya ni muto ahantu bumbiye utandukanye n'umuto cyane rero igitwe ni kinini ariko rero sinumva ukuntu jewe noza kwigwaza umutima yego ni nagato ngo ni kubera yuko ngo handitswe niyo mpamvu no mu bindi byose abstinence bagora abstinence garuka bihangana biheraho no mu bindi nuko bigenda ubita gatoya urazi gituma MC Pajos baye urugendo rwiza MC Pajos hari ikintu abantu tutazi sivyo jewe mfise umutima kandi umutima wanje sibuye vraiment kandi ikindi naco kurya umuhungu aza kundondera nkamwankira ni nkuko nanje shaka kugenda kubibwira urya muhungu akanyankira sivyo erega simpakanyemere erega simpakankunde sivyo ariko vomye ubivuga sivyo kuko hajya kuvuga ikintu bituma uremuruka kuvuga ikintu bituma ugira umutima wawe usubira gutuza rero sinumva impamvu wowe mukobwa wokwigumizamo ibintu ngo ni kubera yuko ngo kera umviriza nshuti zanje kera abakobwa tuge baradutwara tutazi umuntu tugiye kurongorwa nawe tutanabazi ariko tukagenda tukabana nabo ariko ubu abahungu baraza bakaturesha sivyo baraza bakatubwira ati rero jewe ndakeneye ndamwemera nkamwemerera nkamwankira ndamwankira sivyo bisobanuye yuko natwe bw'abakobwa ikirimo tugezemo sico je ndasa umukobwa twiganye ndabwira ati jewe yarantantangaza ntiyatinya oya ngo ariko atinya umuhungu ngo genda kumwe kamukunda umviza ndakubwira unkunda urankunda biragusha bavuga ati Jesse nta mwanya mfise yo kwigumizamo ikintu kindimo mwanya mfise yo kwiyononera ubusa ufise jewe yo kwigwaza umutima umbiriza unyemera uranyemera utanyemera ntunyemera ivyo birakwenteresa ariko jewe ico nzi nuko nza kukubwira ivy'iwanje bindimwo ibintu bindimwo rero bisanurwa yuko tureke kuza turifata sivyo uko nukwifata uko reka ndabwira uko nukwibabariza umutima uko ariko ngaho Irene mu mico yacu tuba dufise umengo ikindi naco kuvuga ati mw'abantu rero ndagutera inkuru twamaze kuba chronique umviriza MC Pajos uko ni kuba chronique mu mutwe kwiyumvira yuko nguri umuntu kubera ngo imico yacu ça veut dire kubera kuza kugira ati MC Pajos jewe ndagukunda aho umuco ntaye nuwa so kubera mu mico hari ndero ntaye oya nta ndero utaye ndagututse oya ndambaye ubusa ariko ishire mu bihe ati mbega MC Patrice naje kumubwira yuko ndamukunda nyuma akaza kwanka ndavyitwara mu gute oyaje MC Patrice umukobwa nashake yemere atekana sivyo uko impamvu akwiye kwemera
nabwiye ngo abahungu mukunda njya mwirondereye abahungu imana yabaremye ngo muzojya murusha Yego. ni nayo mpamvu mu bintu byose natwe tuzobyara biruta murakeneye kuruha sibyo mu bintu byose mwebwe murakeneye kuruha kandi muraryoherwa urazi ngene umuhungu nta kintu cyambere kiryohera umuhungu nko kuja kudiraga umukobwa kabiri gatatu amwankira Nzi yuko MC Pajos reka nabwire ibi navuze reka kumfata ibi navuze ati ngo yagomba gurukerega ibi navuze ati ibi navuze ati ngo abahungu ngo muraryoherwa ngo ninjya mwironkeye mwaruhiye mbe urazi yuko ushobora kugenda kubwira umuhungu nawe yari yaratinye kuza kwikubwira Reka twumve. akaba araronkeyeho agati aha ndagufatiyeho umukobwa mwiza mukaca murujana Ati ngo. Nugasanga ya yari yaratinye we wari waratinye mwese mwaratinye ariko arafashe iya mbere sivyo ya ariko reka twumve icyo babivuga. alo amahoro cyane namahoro cyane tuvugana nanda twakuye ari he ni Patrick agarutse Niko kwa Patrick. kuri Irene ndamugarukeko Yego. none Irene sa kuri kuravuga ngo ntiwogenda gukoresha ngo wakwankire ngo wanke Nagasha Irene rikoresha nko mu modoka n'abahungu bagoranye niyakoresha ukamwankira bigaca bigenda gute Mubazi. cha wihangana ni wihangana kuko uwa mbere ashobora kuja akakoresha ukamwankira uwa kabiri akagaruka ukamwankira none uwa gatatu niyagaruka ukakwankira ubaza ngo abahungu bane batanu bazogaruka kukubaza oya none gasha erega ni nkuko nawe uri umuhungu sibyo ushobora kuza ukaresha nk'abakobwa 1000 bakakwankira umvira ibyo rero nihagira uza ukoresha nyamatare urakubaza ntuzumwankireja uramwemerera aho nzokwemerera benshi niwe ukwemerera benshi gute hariho umwe bonyene wemerera urakoze nihagira uza ukoresha ugacuvuga ati ndafise uyundi ibyo ntizoba ariko wasagiye wakuza wahise mwungu Impanuro yagusa. impanuro yagusa Abyumvise. hari uwivugiye ni bwana Kajagari avuze ati nta nkoko kazi ibika isake zihari umukobwa wibaza ko kuja kudragani twibaze ega ngo ni igisirimu mugabo uno munsi umuhungu ni wagenda kumudraga azobona faiblesse zawe azoca kubona ko n'intege nk'iwawe kuri ingi gato bwana MC Pados wanashima no guharira agenda bihebe ndabahebeye umuhungu azobona kuri febre kuvuga ngo azogutwara buri kumwe kose ushaka doga umukobwa yarinze yubaka no kubimbwira umukobwa yubahutse kubimbwira babwiye mudutwara ko mushaka oya none oya gute je nashaka kumva ko ntahura ati ni ibintu byamujemo ni rukundo ndakubaha ayo n'amaranga mutima abakobwa reka babadrage mubanze munagare bishobotse uraza abahungu umukobwa yadraze umuhungu ko rukundo rwarutese Ninda bari umugabo ndakibaze mwibanga ujya mugabo nyene ninda bari umugabo ni mwibanga uvuge hejuru aho bose mwibanga yes alo mwaramutse neza mahoro cyane tuvugana nanda twakuyarihe muravugana na Mr. Eric Mugatunguru bwana Yurike interano yawe interano yanjye no kuvuga umukobwa nabwira umuhungu ko amukunda hama ntiyamwankira yiyakire none se y'abahungu ko bishika tukabwira umukobwa ko tumukunda yego mukiyakira akatwankira urakoze kandi muri yakira nawe rero arashobora kwiyakira akakubwira nyene akiyakira nyene yamubwira ariko yabimubwiye akazigumitsemo yibabariza ubusa ati n'inzira asha n'indege irasha asante sana hari amakomantere tugiye gusoma iyo uwa mbere n'uwitwa Ramadani yagize ati nta mukobwa abwira umuhungu ko amukunda abyumva
ngo naho umuhungu amwemerera ntamukunda nk'uko yari kuba agiye kumwironderera. Witwa Cedric ati umukobwa mu kwereka ko umuhungu ko akunda umuhungu hari ubundi buryo bwo abigira kugira ngo bwo kubigaragaza akabyereka umuhungu hama nawe akaja mu rukundo umuhungu akaba ari we abibwira umukobwa. None umukobwa niyabibwira umuhungu bizoherera he? Umukobwa niwe azotwara umuhungu ku muhungu atamudu yari bwajemwo bizorangira urukundo rwanyu ataho rugeze. Witwa novuga ngo Eddie Love nawe nyine ati bonjour muri PJ Classic FM ati ni Eddie Love. Jide mu Rubirizi ati hama none Ange ko muri ko muvuga ngo ni bibi ese abakobwa none ntimukunda ntibibashikira mu kumva ko mukunze umuhungu atari kuvuga ngo yaragusavye mukundane. Hama ivyo byo kuvuga ngo mutwaranye hari aho mutohuza umukobwa akakubwira ngo niwe yakurongoye sivyo kandi nivyo kunda atari bamwe bita abakwe bo kundara. Ivyo yobimbwira gute kandi usivye ko yambwiye ko ankunda arije naciye ndamuzana iwacu mu nzu yanje. Wapi hubwo ni mujijuke muje murabitubwira mwakunze umutipe bivuge kuko namwe muri abantu kandi mufise imitima ikunda. Okay muhezagirwe I and Ange Beni neza nciye numva impamvu umenga ntashoboka de generation ugiye kuraba usanga tudashoboka ariko cane abakobwa kumbe Ange ntacari muto Epifani ati Ange Irene na Padros ati ndabaramukije cyane bantu banje amawapi kabisa mu mico y'ikirundi nta mukobwa adiraga umuhungu na cane ko umuhungu abumbwa n'agafi yirobeye ahubwo impanuro yagusa ku bahungu nubona umukobwa yitoye ajaza kukubwira ko agukunda akaguru akundiye ukundiye musore urakunga ngo akaguru kagukundiye musore urahunga ngo ntazoba ari amahoro umuhungu aba akeneye ikintu yabiriye icuye canke iyacu kabisa ati niko vyumva ku ruhande rwanje. Merci beaucoup kuri mwese. Asante sana. Birumvikana mumaze kuba mugenda muvyumva byinshi bigenda bitandukanye. Irene libazo bamaze kumubwira Ange yatahuye canke nawe yatahuye. Oya just notahuye go urafa bwawe mbatswe yatahuye ati watahuye namubajije jewe sinotahura ibintu ariko aravuga ariko ngira arasa aho hambere mu kirundi bavuga ngo niwe yahora asenya akavoma ati ariko no musi ati niwe yahora draga kandi no musi sikuvuga ngo yahora asenya ngo yahora draga no musi ari bikorwa muri ko murakora cyahora bikora abahungu none sinumva rero impamvu bice byanga kuri ka gatima gatoya gasumba umutwe gasumba. Voilà, witwa Nosiati Tantine Nono. Salut Tantine Nono ati ndabaramukije mwese gusa murampimbara mwese uko mutanga ivyiyumviro gusa nyene nanje sinoshigikira yuko umukobwa yobwira umuhungu ni gake urukundo rwabo rurama ni iyo bibaye ni Tantine Nono. Urakoze cyane. Asante sana. Si umukobwa kivuze ni jewe muvuze ko ndakasa mutwe mwige mabivuze nyene biratahuritse mwige mabivuze biratahuritse. Twakira telefone imwe gusa ubone tugire conclusion. Aro? Yes, allo. Aro, ndi Emile batazira y'abasore ngaha mu Bisa. Bego bwana y'abasore interano yawe. Jewe icyo numva mbona ko umuhungu ari we yotangura kubwira umukobwa ko amukunda kubera umutwe w'urugo umugabo none niyo atangura kumbwira yuko iyo nkunda wumva atabatwe ataza muri cya kibanza kandi ari ibintu tubwirwa n'ijambo ry'Imana kandi ikindi naco hemewe yuko umuhungu azokunda umukobwa hanyuma umukobwa nawe yubahe umuhungu. Urumva rero nta mukobwa ashobora gukunda umuhungu atari we yatanguye gukunda umukobwa. Urumva nibyaba bimurimo azovyirengagiza bigumize mu nda.
yego azokwimanganye ahubwo bibaye ngombwa azotuma abishyira mu bimenyetso. Urakoze cyane Uwiteka kongereye umugisha. Sawa merci. Asante sana. Yano zanyu zigenda zimeze neza mwakoze cyane tubashimire ariko Rozman ndagusabye wenyine dukwiriye conclusion. Ariko conclusion ari kugira wewe kurumva ni muri ko muranyemerera. Ndashikandarigira je. Aleka ID. Tugire conclusion. Ndamwemera nta cahidi. Acahugoci. Aremera. So conclusion kugira ngo dushobore kurangiza uretse ko inyuma y'umwanya atamwanya n'imbere y'umwanya atamwanya. Conclusion yadushimire abatanzerano zabunyu ku murongo wa FM ndetse no kuri Facebook mubahwe cyane turabakunda cyane ariko reka turangize. Conclusion yanje ndibaza abantu dusoma Bible twese turabizi yuko handitswe yuko umugabo ari we akwiye gukunda umugore wiwe umugore nawe agira iki amwubahe donc bisobanurwa yuko twebwe ntitwaremewe gukunda twaremewe kubaha sibyo rero umwigeme akunda umuhungu ntabwo aba mukunze aba ari bishobisho ntabwo aba mukunze cyane bivuze yuko ni wagenda kubwira umuhungu kandi ikindi naco Ange Cosmini yakivuze neza ati burya abahungu barakunda ikintu babiriye akuya bivuze yuko iyi kintu takibiriye akuya ugifata minenegwe ni nkuko jewe aya mahera ndayaronse atavuye mu yashu yanje ndayakoresha kutariko umva ukutariko ariko mu gihe yavuye mu yashu yanje ndayafata neza kabisa sibyo sindakoresha uko nyene bisanzwe rero bivuze yuko iyi kintu takibiriye kuya ntumenya agaciro kacu rero abakobwa babeza gukunda umuntu irevresa urashaka kubona umuntu ukavuga ati bajya mu ndamukunda bisanzwe ariko kugenda kumubwira n'ukuri sino guhanura abantu mwama mubikora sino guhanura ngo genda ubwire ngo ego twese dufite imitima ikunda ariko ntiwibaze yuko wowe mukobwa ukunda aca kimwe n'umuhungu oya hari ahantu nigeze kuvuga ati mukobwa ntuzogende ku muntu ukunda ahubwo uzogende ku muntu agukunda kuko umuntu ukunda biragoye cyane kumushyiramo rujya rukundo wo mukunda ariko wowe agukunda biroroshye cyane kubera kwisanga we wamukunze kuko deja ihene niyo batuduraga tutunakunda ugasanga n'umuntu mutari ari n'igihe umuntu avuga ati bon ndavyemeye kugira ngo umuntu angeze ahantu cane juste kugira nikure hama buke kukazisanga usigaye mukunda urukundo rutavuga ariko reka ndakubwire pajos biragoye gose ko jewe nkunda umuhungu tugakundana hama wo ngo aze kunkunda mukobwa nimba unavyibwira yuko vyonaba ntibinakunda ariko twebwe abakobwa turoroshe dusa imitima yoroshe biroroshe cyane gukunda umuntu rero mukobwa mwiza ntiwaremewe waremewe gukundwa hama nawe ugira iki kwexekita voilà murakoze Asante sana mwamaze kuvyumva nyene kaba tugenda tugira ati conclusion yanje nuko kandi ndazi wamaze gutahura mugihe tuba turiko turavuga ibi nabwo tuba turiko turatera inkuru canke ibindi bisanzwe tuba turiko turayaga kugira twumve ko twohanurana no musi mezuku ariko tuba twifuza yuko hari ico wotahura nico je notahura mwakoze rero cyane kubana natwe nibwo byari byoroshe ko turi kumwe mu rugendo rw'amasaha 2 imodoka yagiri dudagura ariko akaryoshe ni gahora mwitama ingabire yandi shasha nayo asante sana bamwemereye kuzomubera manage ariko mbona umenga ntaye kavyitwaramo neza nawe ndawumenga nawe yes nawe yemega si hari erega uyu ni wakwiye kunshiramo jewe esprit cyane jewe ndi fresh nanje